niho rero mw'ijya myaka baririmba ko umurundi ari imana ya kabiri y'abanyamurenge. Ibi byaravuga hariho na audio ofise umunyamurenge avuga aho yareka avuga ko ngo havuye imana yo mwijuru yaremye community y'abanyamurenge iyo bibakunda gusumba ibindi byose ngo uwundi muntu akunda umunyamurenge cyane gusumba n'umurundi. Yagombye gusobanura ko umurundi akunda umunyamurenge gusumba umunyamurenge wenyine ubwiye. Kandi byo kureba ariko byari bimeze abarundi mu byukuri barajyamajyamanye ko abanyamurenge ku rugero rwaho n'abanyamurenge bibarenga. Mu gihe mugabo ibyo byose babikora hari ko haba amapropaganda umubano w'igisirikare c'u Burundi na community y'abanyamurenge wagiye gutosekara aho igisirikare c'u Burundi gisezereye abanyamurenge en bonne et due forme bababwira yuko ubutumwa bari ko bararangura muri Haut Plateau burangiye bavuye. Wari umubabaro mwinshi ku banyamurenge kubera ko n'amakanika mu by'ukuri umunyamurenge muvuga nabi yo bari mburakimaze yo bari ntashima abaswahili bamwita yo bari mukafiri kubera ko makanika yarafatiye abanyamurenge runini franchement pas. Mugabo rero ku rupfu rwa makanika nigo rwahinduye ibintu muri community y'abanyamurenge barashwiragira sango ryakano kaka confusion ngize abanyamurenge sabana bato umaze gutahura neza yuko hari umuntu yakugiriye neza hakaze wundi muntu akakubwira ngo wangu habyari musibyo waravyiboneye ni gute kandi ubugara kuvuga yuko wa muntu ari umwansi wawe. Ndabaramukije ndababwira bwakeye canke mwiriwe bivanye naho muherereye mwambwiye gutaca Burundi canke se hanze igihugu no mu bindi bihugu bigenda bitandukanye. Ni MC Benta nko mumaze kubyumva mwijwi nkaba ndi kumwe n'umusesangozi muri studio zacu kandi amwikaze kugira ngo aturamukirize abariko baradukurikirana. Karibu cyane bwana umusesangozi. Yego ndabaramukije mwese amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Yego urakoze cyane reka ntinongera ntikaze abariko baradukurikirana muri kino kiganiro mufate akanya n'agatebe kugira ngo mukurikirane ibyo umusesanguzi agiye kudusesangura canke se kutubwira. Bana umusesanguzi turazi neza ko igisirikare c'u Burundi ko kuva 2016 cari mu gihugu ca Kongo neza na neza mu Minembwe. Tukaba tuzi neza ko kandi bari babanye neza n'abanyamurenge. Uyu munsi kandi tukaba turabona ko abanyamurenge ko bariyemiza igisirikare c'u Burundi. Turifuza kumenya rero canke se ndifuza kumenya hoba habaye iki kugira ngo uyu mubano hagati w'igisirikare c'u Burundi n'abanyamurenge utosekare. Ikibazo ciza ariko rero reka nsabe abagiye kudukurikirana muri kino kiganiro nkuko babivuze batore agatebe bicare ndabereke n'iryari vyagenze gute ngo umubano w'abene gihugu b'abanyamurenge précisément muri Minembwe utosekare. Donc umubano w'abanyamurenge n'igisirikare c'u Burundi kugira ngo utosekare. Mu by'ukuri benshi ntabyo bazi ariko ikintu ngiye kubabwira ni giki abarundi benshi tuzi ko abanyamurenge ari abantu babi tuzi ko abanyamurenge ari inzoka none byagenze gute babanye benshi ko tubizi mugabo abasirikare b'u Burundi babanye n'abanyamurenge kuva 2016 kuva 2016 kuduga barashobora kuvuga abanyamurenge ingene babazi barashobora kuba bidekrive. Jewe nanje gukeya ndabazi akantu gato ndabaziko umunyamurenge atari umunyepolitike umuntu mwiza cyane n'umuntu mwiza cyane. Ibi sibyo nje kwigisha no nje kwerekana byagenze gute ngo umubano w'abanyamurenge n'igisirikare c'u Burundi utosekare. Kuva mu mwaka wa 2015 byose ntibifitiye inkomoko. 2015 abateguye manifestation mu Burundi
bikarangira proclame coup d'etat. Iyo coup d'etat ikaba hati baciye bahunga igihugu cy'u Burundi bahungira mu gihugu cy'u Rwanda. Bahungiye mu gihugu cy'u Rwanda bafise ibyizigiro yuko leta y'u Rwanda izobafasha kubaka igisirikare gikomeye, hama bagenze gute bagaruke noneho gufata Uburundi ku nzira y'umuheto. Leta y'u Rwanda yarabibasezeraniye, c'est vrai, mugabo ica ibashiraho condition. Utiro condition bashizeho ni iyi. Twibukanye ko abahunze 2015 bamwe bashize gutembagaza ubutegetsi bashitse barema umugwi w'iterabwoba witwa Red Tabara. Red Tabara bakorera amaformation mu mashamba ya Kongo, niyo bagira imyimenyerezo ya gisirikare, abandi mu gihugu cy'u Rwanda. Leta y'u Burundi imaze kumva ko umugwi wavutse Red Tabara ugomba kugwanya leta yabo, kandi basanzwe bariko bakorera imyimenyerezo ya gisirikare mu mashamba ya Kongo, baciye bagenza gute kubwumvikane na leta ya Kongo, baciye baja muri Kongo kuronderayo abarede Tabara. Nimwumve ngo leta y'u Burundi yagiye muri Kongo ngo muri za 2003-2004, no, kuva 2016 hariyo igisirikare cy'u Burundi. Aba rero bagiye hajya muri Kongo kubera ko bafise professionnalisme mu byo bakora. Ni igisirikare mu by'ukuri gifise discipline, ibyo bakora babikora kinyamwuga. Baciye baja mu marokalite ari mwabene gihugu b'abakongomani, harimwo abanyamurenge. Hano ngiye guhagarara gato, pardon. Bashitse muri za Minembwe, za Rugezi, n'ahandi hatandukanye, ndavuga muri Fizi. Iki gisirikare cy'u Burundi cyarakoranye neza n'abene gihugu babo. Wanashaka ababene gihugu b'abanyamurenge nibo batwara FDNB kubereka ahantu Red Tabara iriko ikorera iki imyimenyerezo ya gisirikare, kugira ngo baje kugira iki kubatera. Uti rero byahereye ngo umubano wabo utose kare. Muri 2016 kuduka Kagame president w'u Rwanda, nuvuga umukoci wa Red Tabara, yababwiye ati aha rero Red Tabara gusubira iwanyu mu Burundi mufute mu mutwe le fait que la communauté y'abanyamurenge biyumvamwo igisirikare cy'u Burundi, ntimuzopfa muronsa amahirwe yo gutaha iwanyu. Kugira ngo mube mwotaha iwanyu nuko aho FDNB yashize inguvu, namwe ariho mugomba gushira inguvu. Mugomba gukora ibishoboka byose kugira ngo mwirukane FDNB mu Minembwe. Bitabaye uko muteranye FDNB hamwe n'abanyamurenge. Ndabibutse yuko FDNB imaze gushika muri rya misozi, abene gihugu baho bariruhukije, kubera ko abarezi Tabara bagashika muri rya misozi ntibari bafite ibyo bafungura, nta n'abene gihugu babatahura. Bari babayeho nk'abaroberi bari mu gihugu kitari cy'iwabo. Bivuze ngo ibyo bafungura nibo babyironderera, baja gusarura ibyo batarimo, kuva mu mirima y'abakongomani. Baja kwiba inka mu banyamurenge, kuko niyo communauté itunze inka nyinshi muri Kongo. Bivuze ngo FDN bimaze kwashika yaciye irinda umutekano w'abanyamurenge, ntibasubiye kwibwa inka. Niyo bishitse Red Tabara ikaza kwiba inka mu banyamurenge, yaca igwana na FDNB. FDNB ikabegeza inyuma. Abenegihugu b'abanyamurenge bagize ikibazo, ni FDNB y'intervene, niyo yabavutse. Ababa bakomeretse mu gihe izi nyeshamba z'u Burundi Red Tabara zagiye kubiba, ababagize ibyago bitandukanye, FDNB niyo yabavutse. Nagomba kumenyeshe ko umusirikare wa FDNB muri za 2016 kuduka yari muri Haut Plateau,
yarafashwe neza n'umunyamurenge, yarabayeho nk'umuganwa, barabasenyera, barabavomera, kandi atari ku itegeko, babikora babyishimiye kuko babona Fedenebe nk'urukiza, niko babibona. Magingo aba ba Red Tabara hagera naho bakorana n'igisirikare ca Kongo mu kuja kwiba n'igihugu b'abanyamurenge. Ibi byarabaye. Fedenebe imaze gushikayo irashira FRDC ku murongo yajya muri Fizi. Red Tabara icitangura gukorana n'abamayimayi kugira ngo baje kwiba inka z'abanyamurenge. Ibyo byose Fedenebe irabistabiliza, umwene w'igihugu umunyamurenge abaho neza. Niho rero mw'ijya myaka baririmba ko umurundi ari imana ya kabiri y'abanyamurenge. Ibi byaravuga. Hariho na audio ofise umunyamurenge avuga, aho yareka avuga ko ngo havuye imana yo mwijuru yaremye community y'abanyamurenge, iyo bibakunda gusumba ibindi byose, ngo uwundi muntu akunda umunyamurenge cyane gusumba n'umurundi. Yagombye gusobanura ko umurundi akunda umunyamurenge gusumba umunyamurenge wenyine ubwiwe. Kandi ibyo kubera ariko byari bimeze, abarundi mu by'ukuri barajyamajyamanye ko abanyamurenge ku rugero rwaho n'abanyamurenge bibarenga. Mu gihe mugabo ibyo byose babikora, hari ko haba amapropaganda yemeza yo kwigisha abanyamurenge yuko abarundi ari babi, bazobahinduka bimwe n'ibindi bitandukanye. Kagame rero amaze kubwira Red Tabara yuko bagomba kwankanisha abenegihugu b'abanyamurenge n'igisirikare cy'u Burundi, ayo madiri niyo bagiye mu mugabo biranka, bivanye n'ukuntu Fedenebe yari yibrandinze mu benegihugu b'abanyamurenge. Nta nenge bababona wapi, byari bigoye ko abantu bateranya. Rero uti mubano wabo watosekaye ryari? Umubano w'igisirikare cy'u Burundi na community y'abanyamurenge wagiye gutosekara aho igisirikare cy'u Burundi gisezereye abanyamurenge en bonne due forme, bababwira yuko ubutumwa bari ko bararangura muri Haut Plateau burangiye bavuye. Wari umubabaro mwinshi ku banyamurenge kubera ko abarundi bari nk'umukiza w'abanyamurenge. Ibi abanyamurenge benshi barabizi ibi. Ndahamya yuko nta munyamurenge yaba muri rya misozi ya Fizi atabizi, barabizi. Abarundi bavuye abanyamurenge baragwaye agahinda n'akabonge. Laisse-moi dire comme ça. Niko byari bimeze. Bakivayo gusa abamayimayi baciye bagira iki, basubira kandi kuza barabiba. Abasirikare ba Kongo baciye basubira kuza barabiba. Red Tabara kwa kundi nyene kubera ko igihome bari bafise cyari cyamaze kuhava. Irevre bari bafise ibisirikare byabo za ngumino na twigwaneho, mugabo nta nguvu ngumino yari ifise zo gushobora kuba yuhangana na Red Tabara hamwe na FARDC. Abo bashobora guhangana nabo barabamayimayi. Abamayimayi bagiye kubatera kabisa, byaragwana ko babibinka, baragira resistance. Mugabo FARDC na Red Tabara byari bigoye. Bicariro birabuko abenegihugu b'abanyamurenge batangura kwiyumva noneho nabi cyane gusumba igisirikare cya Kongo, kubera ko iyo kitagiye kubiba Red Tabara yarabaha amafaranga bakababisa, bakajya gukora ama operation yo kwiba izo nka zabo, hama bagasubira inyuma bayahaye igisirikare cya Kongo. Uyu ni umubano w'abanyamurenge n'igisirikare cyabo. Niyo mpamvu no gushika uyu munsi nta munyamurenge numwe abaho yiyumva mu gisirikare cya Kongo. Uva mbeme n'igihe Fedenebe bitari bwajeyo 2016, igisirikare cya Kongo abenegihugu b'abanyamurenge ntabwo baciyumvamwo, bamye bagifata ko ari igisirikare c'intege nke, kubera ko bamye bagugwa, bamye bajya ruswa kuva kera. Barajya ruswa y'ababandi bagomba kujya kwiba abanyamurenge bakabaha inzira, barajya ruswa ya Red Tabara igiye kwiba abanyamurenge bakabaha inzira. Bica bituma rero
umwenegihugu w'umukongomani atiyumvamwo umu FARDC. Intambara rero ziratanguye za M23 zirasekera hagera aho banegosia communauté y'abanyamurenge yuko yokwiyariya na M23. Barabyanka pe kubera ko abanyamurenge harimo incabwenge, harimo n'abanyamurenge bimvuga kuri tuje tuvuga kuko babaho. Hari abanyamurenge b'inararibonye bakubwira bati nta mpamvu two kwiteranya na leta yacu, leta turimo magingo tubona yuko bajya ba M23 atacize baturonderera, barondera inyungu z'u Rwanda, kandi bajya ba M23 nibo bakorana na Leta Tabara kuza kutwicira abacu no kutwibinga. Rero nta mpamvu yuko dukorana nabo. Hageze igihe uwararongoye novuga igisirikare c'abanyamurenge twigwaneho, General Makanika mu by'ukuri umunyamurenge muvuga nabi yo bari mburakimazi, yo bari ntashima, abaswahili bamwita yo bari mukafiri. Kubera ko Makanika yarafatiye abanyamurenge runini, franchement pas. Mugabo rero ku rupfu rwa Makanika nigo rwahinduye ibintu muri communauté y'abanyamurenge, barashwiragira nk'ifu y'imijiro. Uti byagenze gute? Uyu Makanika niwe yarahagaze magabo yereka abanyamurenge yuko atampamvu nimwe ihari yuko abanyamurenge bukorana n'u Rwanda. Yarekanye amafuti y'u Rwanda rwakoreye abanyamurenge, kumbura hano n'abanyamurenge batayazi. U Rwanda rwarashobora gukora massacre mu duce runaka, rwa Rwanda rwakora massacre rugaca rupromotinga ruvuga ko ari abanyamurenge bakoze detere massacre. Ndashobora gutanga akarorero k'ibyo nanje niboneye muri 96 c'est pas 97. Hariho mu makambi y'impunzi za Kajembo, za Kibogoye, za Ntunda n'ahandi baragavye ibitero mu makambi y'impunzi. RDF igisigara cy'u Rwanda kiragaba ibitero mu makambi y'impunzi kubera ko abantu benshi bibagora gutandukanya ikinyamurenge n'ikinyarwanda. Bya bitero byaje kwagirizwa abanyamurenge. Irevre hariho abanyamurenge bagiye kwapuya RDF, mugabo byari byateguwe na RDF kuri wa mugambi wo kugabanya ico no kwita ababantu, sivyo? Bararashe barishe impunzi nyinshi z'abarundi zari zanguye muri Kongo, bari amakambi navuze. Mugabo la majorité y'abantu twari mu makambi y'impunzi kiriyagiye twavuyo tuzi ko twarashwe n'abanyamurenge. Oh, c'est pas vrai. Irevre hamwe abanyamurenge, mugabo yari plan y'u Rwanda. U Rwanda rwariyejeje rucagureka yuko ibyakoretse byakozwe n'abanyamurenge. Donc abarundi benshi bavayo banse abanyamurenge. Iyi RDF rero yakomeje bwa bubisha bwayo, ni henshi bakoze ibintu nk'ibi bakabyeka ku banyamurenge. Ngaho ibi sibyo ndimwo nje kwerekana aho byavuye kwenga abanyamurenge. Uyu munsi ntibari bashobora kuba kwemera igisirikare cy'u Burundi kandi carabafashije runini. So Kagame yagiye gusanga abanyamurenge cyangwa se kiya gisirikare cyabo chance gucudika na M23 kubera umuntu umwe, General Makanika. Ngo bamubwire ko General Makanika urufu rwiwe rwajiyemo amakonfusion menshi cyane gose, kandi sinibaza yuko ayo makonfusion azopfa avuye ku rufu rwa Makanika. Bamwe bavuga bati Makanika yagambaniwe n'abanyamurenge biwabo bari muri FARDC, aho batunga gatoki kuri ba Pacifique Masunzu. Abandi bati wanguha Makanika yishwe n'u Rwanda kubera ko Makanika yabaye intambamyi yuko ijya twigwaneho iza gukorana na M23, kandi M23 akaba ari ikoreshwa n'u Rwanda, aba u Rwanda rumuhitana. Donc habaye ama confusion menshi cyane gose. Mugabo tuze twugura ubwenge twiyumvira
iyo twabone turiko turaja biradufasha kumenya bimwe n'ibindi biba byishije inyuma. Makanika agifa nta n'indwi nimwe yahaciye uburongozi bwatwigwaneho bwace bufatwa n'uwo bita Sematama publiquement aca yemera gukorana na M23. Akaga kaba karinjiye mu Banyamulenge. Aha ngomba ndahasubiremo muhumve neza. Iyi M23 yakorana na Red Tabara. Iyi Red Tabara niyo yatumye igisirikare cy'u Burundi kija ku butaka bwa Congo principalement. Sivyo? Iyi Red Tabara niyo yamye yiba inka z'Abanyamulenge, yaviora abakobwa b'Abanyamulenge, yica Abanyamulenge. Igisirikare cy'u Burundi cashitseyo kija gukingira Abanyamulenge ivyo bibi vyose. Ariko uyu Sematama aciye yugura umuryango, yemeye ko iyi twigwaneho tuyita igisirikare cy'Abanyamulenge bakorana na M23 isanzwe iri kumwe na Red Tabara. Ikibazo ndakubaza niki kugira ngo Abanyamulenge bazokwiyumvemo M23 isanzwe iriko irakorana na Red Tabara bisabiki suko baca badiaboliza FDNB, baca berekana ko FDNB ari yombi. FDNB nimbi nikunda Abanyamulenge kubera Abanyamulenge bemeye gucudika n'abicanyi. Abagwanya abicanyi nibo baca bahinduka abicanyi. Source naha yatanguye yo kugira ngo communauté y'Abanyamulenge yo muri Fizi ntibasuye kwiyumvamwo Abarundi. Kuva igihe Sematama rero yugururiye imiryango yuko M23 bagiye gukorana na twigwaneho na Red Tabara, baciye bakora ibyo no kwita ni oikos, kwigisha inzu ku nzu Umunyamulenge. Batangwa no kubacuri ku mutwe bababwira ngo babandi baza kwiba inka zacu, bamwe baza kutwicira bacu n'abasirikare b'Abarundi. Baca barabibagize. Urabitaro ibyo bintu. Mu gihe abanyagihugu bazi ko abasirikare b'u Burundi nibo baza kugwanya Red Tabara yabicira babo yabibiringa. Babasirikare b'u Burundi bavomerwa amazi n'Abanyamulenge. Bamwe basenye gw'inkwi n'Abanyamulenge. Bahindutse abaza kwica Abanyamulenge. Ibi rero nibyo bicanga abantu benshi. N'Abanyamulenge ubwabo birabacanga. Besha kugira ngo twebwe ngo twapfuye kuvyemera uko ukubera ko twabibwiwe n'abashefu. Abarundi muri abantu babi. Ububi bw'Abarundi n'ubwiye. Wabubaza bakubwira bakabugura. Kandi bakakwereka yuko Abarundi bari bafatiye runini. Bivuze ngo rero je veux dire clairement nta Munyamulenge wo muri Fizi, nta musivile wo Munyamulenge wo muri Fizi yanka umusirikare w'Umurundi. Wapi wamera zimisho barabibashizemo kugira ngo babanke kubera inyungu zabamwe n'abandi. Barazi yuko Red Tabara ariyo yabicira babo, barazi yuko Red Tabara ariyo yabiba inka, barazi yuko Red Tabara ariyo yabaye source de malheur kuba Nyamulenge. Bien sûr na FARDC ndayishira inyuma, mugabo FDNB barazi neza yuko FDNB ari gisirikare babikora kinyamwuga. Hari n'uburo bwinshi notanga n'uyu munsi, hano munsi ukuvugana abenegihugu muri Fizi abenshi bariko bashinga intaba FDNB yuko bariko n'ubu babakiza aba FARDC. Abenshi ko barashinga intaba nuko kumbure batemera ko izo ntahe bazishira hagaragara kuko banga kugira promotion igisirikare cy'u Burundi kuko basinzwe ko bakivuga nabi. Mugabo abenegihugu muri Fizi barahamya ko umusirikare wo mu Burundi ari intwari, ari umuntu ameze neza. Source rero naho byavuye. Umunyamulenge wo muri Fizi arazi ko atamusirikare w'u Burundi arakora massacre nimwe no kuri village y'Abanyamulenge iyo ariyo yose. Ibi barabizi.
ziriya manifestation zose bakoze wamera zimishwa ni ibintu babateyemo twigwaneho iriko igerageza kwiyeza kuboneka igwa abanyamurenge kubera ko bazi ko bagiye gucudika n'imihari yakoreye amahano ubwoko bwabo baca bafata wa muhari nako wa mugwi wagenda ubakingira ubarinda niwo baca bagira iki badiabolize berekana ko uriya muhari ari wo wakoze amafuti umwe wakora amafuti niwo bariko barakingira ikibabo mugabo bo wanguha nta fact nimwe bahereza bene gihugu yo kubereka ko Red Tabara ari umukunzi w'abanyamurenge ikintu kimwe gusa basigurira abanyamurenge bababwira yuko ngo umwansi wawe agomba gucika umukunzi kubera ko M23 icuditse na Red Tabara bariko bagwanya leta ya Kongo baca bemera gucudika nabo kugira ngo baronke ingene bashaka kunyungu zabo sino barazi yuko atakeza ka M23 barazi yuko atakeza ka Red Tabara kandi baranazi yuko atakabi ka FDNB ariko bana musasanguzi byarakantu kaka confusion ngize abanyamurenge sabana bato umaze gutahura neza yuko hari umuntu yakugiriye neza hakaza wundi umuntu akakubwira ngo wangu habyo bimusibye waravyiboneye ni gute kandi ubugara kuvuga yuko wa muntu ari umwansi wawe nta banyamurenge bavuga ibyo ndagusubiremo nta bavuga ibyo kuba gusa kubyumva nimba barakurikiranye zijya manifestation bakoreye hariya muri Fizi ajya amajambo bajya bakecuru bavuga warabona n'amajambo barimo ni ibintu babapoma ngo ntimuvuge ibi ntimuvuge ibi ntimuvuge ibi kubw'ubwoba nibyo babashiramo bavuge sino ndahamya yuko atabanyamurenge bavre babaye muri Fizi bashobora kuvuga na gisirikare cy'u Burundi wapi mugabo bari muri obligation yo kubikora kuko batabikoze barabadudu ufuni ubuzo ko no kumva cyane niko bimeze reka ndagushimiye cyane rero ku sesanguzi cyangwa se kuri kumwe kumubwira agaragaza kuko ni ibintu biri clear ni ibintu byumvikana uri umuntu akuze nako yabyumviriza urumva neza ko umubano w'abanyamurenge n'igisirikare cy'u Burundi watosekajwe n'abantu babiri inyuma n'abantu batifuza neza yuko hobaho umubano mwiza hagati yabo ndagushimiye cyane rero kuri muduhaye no kubumenyi bumwe mugende batwereka yego kandi ndabashimiye neza cyane reka nshimira namwe mwafashe umwanya mukadukurikirana kugira ngo mushobora kuba mwomenya bimwe n'ibindi biko bibera muri kano karere kacu yari MC Bentana kumwe n'umusesanguzi reka ndabwira ko arahuta mu biganiro byacu ciao ciao